Shalom, mu kanya gato mukurikirana intebe zo ku musi wa mbere muhezagirwe. Shalom bakozi bakanguka, je ntuye mu gihugu c'Uburundi, ntangiye ubuhamya biciye muri kanguka ku mukozi w'Imana Kristo. Nashimye intahe jewe nari ngwaye kandi birenze cane, ariko umukozi w'Imana yarasenze aravuga ati nukuri fataho umuntu wese ababara. Ico gihe twarakurikiranye amasengesho turakurikirana kubera ku wa mbere, hama ndahavaje no muri kanguka zaheze. Nukuri naraboshwe itabi, inzoga. Niyo umukozi w'Imana nafata mvuga ati Imana nukuri ndagusavye jewe umpise kunywa inzoga, itabi, kandi nkaba naguye nari nkijijwe, hama ndagwa. Ivyo nabibaye mu birenze cane, ndabibamwo gushika aho naje mbona yuko ubuzima bwanje bwahagaze hejuru y'umudayimoni mubi. Nukuri nayo mu birenze ndabibamwo. Hama nibwo umukozi w'Imana Kristo ndamukurikirana, turasenga, hama aravanamo aravuga ati abantu baboshwe n'impwemu y'itabi, kwisambanya, ku nzoga, hari umugabo umwe arakize, nashima Imana. Naje mu mwanya byari bimboshe binyishe ku buryo n'umuryango atubibazwa hejuru y'ivyo. Guhera uwo munsi nasenga inkukana umukozi w'Imana avuze iyo jambo, sindasubira kunywa inzoga, inyota y'itabi yaraheze, eka inyota zose nise umutima wanje zaheze, mbere nasubiye mu gakiza. Ndashimira umukozi w'Imana Kristo, Imana imuhezagire, nukuri imuturindire nukuri, kuko isengesho ryiwe ryagiye ikimaze nukuri. Ubu mu muryango wanje n'amahoro hamwe yuzuye. Umwami Yesu yakisha n'ivyubahiro kuba navuye mu buja bwa Satani no kuba ibivyamutwe. Nukuri Imana ishimwe. Shalom. Muraho neza abakunzi bakanguka. Nanjye ndi umunyarwanda utuye mu Rwanda, namenye kanguka. Nari mfite ikibazo, mfite umwana urwaye cyane akunda kugira amakrize y'amakonfuziyo, yari yavutse ananiwe afite ibibazo byinshi. Hari umucuti wanjye rero wamaye kanguka, arambwira ati jya usengeramo umwana azakira. Rero rimwe nabanje kubipinga, numva ntazi ibyo ari byo, ko numvaga Imana yaranyanze, yarantaye. Nkajya mubwira ati Imana ntago ikinzi, yaranyibagiwe, uramakanguka ubundi ngo bimarire iki. Ntiyacitse intege, yanyoherezaga amaudio buri munsi, nkagenda numviriza bigera aho ngaho ndayikunda. Noneho ndambwira ati ntuzongeye kunyohereza amaudio, ngiye kuyidownloadinga noneho njye nyiyumvira. Mbigenza gutyo, nyishishikariza n'abandi. Hanyuma umunsi umwe Chris rero yari ari gusenga, aravuga ngo hari umumama ufite umubebe ukunda kugira konfuziyo, ngo Imana iramukijije. Mvuze induru, ndarira, ndavuga Mana ni njyewe, ndakiriye. Ndashima Imana ko kuva icyo gihe uwo mbebe ntarongera gukonfuriza, nubwo ibitero bya Satani kuri we bihora ari byinshi, ashaka ko arwara, ariko ntabwo arongera gukonfuriza. Kugira umwana ugagara bavandimwe birababaza, ariko ubu ikintu cyo konfuriza cyo cyararangiye, kandi ndashima Imana rwose. Ikindi nshima Imana rero, muri kanguka hanyigishije gutegura umunsi. Ubu narasengaga bisanzwe ntazi gutegura umunsi, ariko namenye gutegura umunsi. Ndavuga Mana ubushake bwawe ari bwo bumbaho, ndavuga Mana amaso yawe ntamveho. Kandi ikindi Chris yatwigishije gusenga. Ubu namenye gusenga ko icyambere ari ukubanza guhereza icyubahiro Imana, nkayivuga ubugari bwayo, nkayivuga ubunini bwayo, nkayishima, narangiza nkabona kuyisaba, ariko nafashe umwanya munini wo kuyishima. Ikindi nakize kwidodomba, nahoraga nidodomba mbwira Imana
Mana warantaye, Mana waranyibagiwe ntunzi, ariko ubu byarakize. Nari meze nk'umuntu ufite depression kubera ibyo bibazo nagize by'umwana, ariko depression yarakize, indoto mbi zaragiye. Nahoraga ndota ibintu biri kuniga bikanigira umwana, ariko byose byaragiye, ndaryama nkasinzira. Ubu niyo ngize ikibazo ndavuga ati Mana ni ubushake bwawe nateguye umunsi, rero ubushake bwawe aba ari bwo buba. Rero ndashima Imana ko ibyo byose nabimenye. Rero mureke dukomeze dusenge, dukomeze dukurikirane Kanguka, inyigisho baduha kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Harimo byinshi tugenda dukuramo, gutegura umunsi, kumenya guhindura imyumvire, nk'inyigisho tubona kuwa kane. Umva Chris ndamushimye cyane n'umugore we n'abamufasha n'abapateneri bakanguka, mwese Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubagura. Kandi ikindi nakuye muri Kanguka nibagiwe, ubundi ntabwo nakundaga gusoma Bibiliya, ariko byibuze uko biri ngenda niga gake utarishyurwa nawe akomeza atitirize, igihe kiwe cyo gutabarwa nikigera Imana izabikora. Rero murakoze, inaha yanjye yari iyo ngiyo. Shalom. Ndabasuhuza umukozi w'Imana, namwe bakumvira ikiganiro Kanguka. Fasha umwanya ngo nshimire Imana ibyiza yankoreye biciye mu kiganiro Kanguka. Ubushize numvise ubuhamya bw'umuvandimwe wavugaga ko Imana yamubohoye kuko utagira icyo ageraho, byamubuzaga ama opportunity. Ni ukuri ubwo buhamya bwaramfashije bumfungura amaso, kuko nagiraga ikibazo cyo kutagira ikintu niyungura mu buzima, nkumva nta n'ikibazo mfite, nkumva aho ndi niho nkwiye kuba, nkumva no kuba ntacyo niyongeraho ntacyo bintwaye. Mpita mbona ko hari imigozi biziritse umuntu atayibona, ariko turashimira Imana ko muri Kanguka nta kintu na kimwe tutabohokaho. Ikindi nabohotse ku kintu bita ubwoba. Kuri ndashimira Imana, umwuka mubi w'ubwoba yambohoyeho watumaga ntinya ibintu byose. Ndashimira Imana cyane kuko natinyaga ikintu cyitwa gutwara imodoka, ariko ubu Imana yaranshoboje, nabashije kwiga mbona perimi kandi ntuje, ubwoba bwarashize. Izina ry'Imana ribihererwe icyubahiro. Ndongera kandi gushimira Imana, nanone nabohokeye mu bundi buhamya bw'umuvandimwe wavuze ko yabohotse muri gahunda yafashe yo kwiyiriza. Yiyirije uwo munsi afunguka amaso, abona Imana imuhishurira ko hari ibintu byinshi byari bimuboshye birimo kwitodomba, yirirwa bisa nko gutanga ubuhamya bw'ibyo yaciyemo, abamuhemukiye, ibibi byose yahuye nabyo, bimufasha kugenda ababarira buri wese abahereye ku murongo. Ba bantu yagiye ahura nabo mu nzira, bamwe bagiye bamuhemukira. Ibyo bintu nanjye byarambohoye, bituma ndekurira buri muntu wese najyaga ntekereza ngo uyu runaka yarampemukiye, mbivuga nkaho ari nka kumuha abantu ubuhamya, babwira uti umuntu runaka rwose twahuriye aha umeze gutya yankoreye ibi. Ibyo bintu Imana yabimbohoreye muri ubwo buhamya. Ni ukuri abantu batanga ubuhamya Imana ibaha umugisha, kandi ndashishikariza buri wese wumva hari icyo Imana yamukoreye kugisangiza abandi, kuko muri ubu buhamya abantu benshi barabohoka. Muri ubu buhamya umuntu yumvamo ibye kandi bikatwubaka. Ni ukuri ndashimira Imana aho iri mu ijuru ibyumve, abumvise ubuhamya bwanjye nabo buzabafashe kugira aho bava n'aho bajya. Ndashimira Chris n'umuryango we n'abo bafatanya muri Kanguka n'abayitera inkunga bose. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Shalom. Shalom bakunzi b'ikiganiro ca Kanguka, ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe nzanywe no gushimira Imana, gushinga intahe ingene Imana yankijije
umudayimoni wo kwisambanya. Nari maze igihe ndondera ingene noshinga intahe ngavuga ugira neza kw'Imana, ariko bikananira, nkagira ngo ndabivuga uyu munsi bikanka, hari mu gitondo nkagira ngo ndabivuga ku mugoroba bikananira, bikaguma binanira heza amezi arenga 2 nshaka gushinga intahe bikananira, ariko umunsi ugiye wagera kuri uyu munsi. Rero ivyo narabibayemwo, nabitanguye bukebuke biteba bintwara no mu busambanyi, kuko naraba filime pornographique. Umuntu yabinyeretse, amaze kubinyereka wamengo anyugururiye irembo, sinarinzi ko ndabifise no mu telefoni, ca ntangura kuguma ndabiraba. Uko ndabiravye rero vyaca binshira mu kwifuza, ngaca ntangura kwisambanya. Ntanguye kwisambanya naho naca ntangura kwifuza uwo nsambanya, neba ndabijamwo, ariko igihe cose ndabihejeje bikambabaza, bikambihira. Ariko igihe kiza cagera, kuko naguma nsenga nsaba ngo bimvemwo bikananira, ndabisengera bikanka, arateba akagera igihe rero nsanga narabikize, kuko naraza ndabifatira muri Kanguka. Abuze ati hariho umuntu Imana ikijije kwisambanya, ngafata nguma mfata. Sinzi rero ngo nakize mu kwezi kungana uko, ariko baheze nk'ikiringo c'amezi 8 hafi umwaka ndabihevye, kuko nagiye nisanga izo filime ntakiziraba zimbihira, nagiye nisanga nacikora ko nubwo byagenda gute, numva ivyo bintu ngene ntoba numva ingene bimeze. Rero kubona ko numva ntoba ntakikora ko, ivyo nabonye ko ari ububasha bw'Imana, jewe atavyo nari gushobora, kandi vyaciye bimfasha no guhagarika ico kintu c'ubusambanyi. Byose vyagiye bijanye, kuko abo twabikorana bose narabasezeye, kandi nkumva mfise ingufu zo kubasezera. Kuva ico gihe gushika uyu munsi ivy'ubusambanyi vyahagaze. Ndashimira Imana rero kubw'ububasha n'ubukomezi bwayo, itugirira ikigongwe, ikadukiza ivyaduhanamiye, twebwe n'ingufu zacu tutoshobora kwishoboza. Ndashimiye umukozi w'Imana, Imana yaturungikiye kugira ngo dukire. None rero umukozi w'Imana, Kristo Imana iguhezagire, iguhe umugisha, iguhe n'ingoga zo kubandanya udusengera utatuzi, udusengera igihe cose n'umwete mwinshi, utwigisha n'inyigisho zawe ziratubohora, ziraduha umuco, zikaturera kandi zikatugira abandi bantu. Turashimiye n'umuryango wawe, umukenyezi wawe, none nawe turamushimiye, umuryango wawe wose uhezagirwe, abakunganira bose Imana ibagirire neza. None mwese bakunze bakanguka kumvise intahe yanje, mwese Imana ibagirire neza. Shalom. Hama Yesu ashimwe muri Kanguka. Nanje ndaje gushinga intahe ivy'Imana yangiriye. Bagenzi bagaze ngashinga intahe ivy'Imana yankoreye. Imana yacu ni nziza ibihe byose, Imana yacu ni nyinshi n'intetuwe n'umugira neza. Ntako numva novuga ivy'Imana yangiriye kwera byinshi cyane, sinabidundira ngo ndabimare. Bagenzi, Imana yaramfashije, iranyereka mu rugo. Je nari mu rugo narindushe birengeje. Narifise umugabo wanje yaraboregwa, agiye kuboregwa agataha. Twamenya ko n'abana twarara hanze, twumvise aje, imitima yacu yacija mu kirere. Twaronka amahoro uko atashe, nubwo yatahana amahoro twaronka. Imisi je narara mu nzu n'abana, yari mike kuyo narara hanze, ariko n'ukuri ndaja ngaho ndaririra Imana, abantu b'Imana. Mujya gushika naho mugabo muzima aje, ingwano yagwanisha imipanga ntiyagwanisha, akaja ibintu vy'umuzi agatemagura kubera inzoga. Ariko abantu b'Imana, je muco gisagara nabamwo, bari bampebeye ivoma, bari bampebeye ivyanje, vy'ukuri narindushe, nari mpangayise, nari mpetsetse kwera. Ariko Imana Data rugira byose ndarira, aho naririra mu ngundu y'igitoki ndyamyemo mw'ijoro, niho Imana yumva amarira yanje. Ndavuga ati Imana, ndagusaba n'ukuri, abana aho turyamye mw'ino imbeho n'akantu, Mana, ariko nanje ntiwompindura amateka mu rugo. Mana, n'ukuri Mana, wemere jewe ntabana ntahe muhira, nanje ntashe abana bavuga ngo maho turajana, maho ntudute. Mu bibazo bikandemera, nari naragiye ndonda abantu b'Imana, ibiro ndagira ibiro nk'ivy'inkoko. Abantu b'Imana sinumva ko nobivuga. Niho naciye nja gusengera muri Kanguka, ndafata Kanguka. Uje Kanguka ndayifise mugabo sinayitaho, ndafatira muri Kanguka ndagumya. Ndafata Imana, cibo sinagira intahe,
nuvuga ngo natabariwemo oya nukuri napfa intahe yose numvise yari yose ije niyo nafata nkahasengana n'umukozi w'Imana Kristo ndavuga ati Imana wonyine uzuntabare ntabara jenza gushimira kuri telefone nuko nanje mpagarara nandi gushingira igishinga ntaye nukuri Imana iragenda iramufata neza aramwe izo nzoga zabaye izanyuma aritonda aragwara yakiriye mu masengesho mbi bitangaza Imana ikora Imana yahereye aho nyene Imana iramwiyereka ari mu masengesho nabonye ntumako n'abana adusaba imbabazi ku bintu vyabaye byose arafukama umugabo muzima adusaba imbabazi bati Mana habwa icubahiro ubereye amashimwe arareka atanze badusura kunywa dusa gushika ku munwa araharengura bati jewe byose ndataye Mana byose aratura aho ndavuga ati nimbagomba fedata kumbe sinamenye akari kiganda c'Imana Imana intabaye bakozi b'Imana mu byumve umuntu wese afise umugabano w'inzoga n'ukuri yumve ko Imana ihari kandi itabara Imana yarantabaye irantabara n'ukuri yarantabaye bantu b'Imana umuntu wese afise umugabano w'inzoga n'ukuri nafate muri kanguka kuko ararushe n'ukuri ndavye ko narindi afate muri kanguka asigure kuko Imana iratabara kandi Imana irumva amara y'umuntu igahoza amara y'umuntu bantu b'Imana mpagaze ngano kuri shinga ntahe Imana nihabwa icubahiro ibereye amashimwe igitondo n'ikigoroba nukuri niyumva ndayishimiye cyane gose yarankijije iyo mitwaro irankiza hama nuko ndashimiye Kristo n'umuryango wiwe ndashimiye abapatrone bose bakanguka Mana Kristo adusenga atatuzi ndamushimiye cyane gose Imana imwongera imbaraga n'inkomezi mu mirimo yiwe ya misi yose Imana imwongera imbaraga n'inkomezi Mana simbaga mwabivuga hama nukurongise gushima kwanje ntayi yanje niyo hama shalom Shalom bavukanyi bo muri kanguka nanje nagomba gushinga intahe mvuga ibyiza Imana yankoreye nukuri Imana yarankoreye yankuye mu bibi yankuye mu kabi kabishe ndashimira Imana nukuri kanguka yaje hageze jewe nari mfise ingeso Imana yarambohoye hari icyaha yankuyemo kandi cari kinyizizi caranyiboheye bashinda kimazemo imyaka ari mike ni 20 nari mfise ukuntu nama ndiko ndakora ndubatse mfise umugabo rero nari mfise akageso ko gukora mu mufuko umufasha wanje imisi yose mwijoro nkakurayo amahera ari 10 ari 20 kayiba mu ncamake ngaca ndayacomora naba nivyo birabaho ndabibana kuva sinavuga imyaka ndabimaranye rero muri ekonomi ziwanje imisi yose nkiroturuva mbona umenga nta na kimwe nkora ndumukozi mugabo bikanka ko hari umugambi nokora maze kumenya kanguka rero kanguka nimwe mwumviriza ijwi ry'Imana icimana babwiye mucumvirize ntimucirengagize rero ndiko ndagira ivyo bintu byo gucomoramo ayo mahera mu mufuko wiwe nkumva ijwi nyene rimbarira ati ntiwoheba ivyo bintu nkumva yuko ari ijwi riguma ribimbarira kandi chaque fois yabimbarira ari uko ndiko ndakora ico caha niba nyene mufuko w'umugabo mwijoro imisi yose ku mugoro mwijoro rero igihe kimwe rero avuze ati bamwumva ijwi ry'Imana icimana babwiye akagatima nyene kakajwi k'Imana wumva ikubwiye ati ico nica nawe ukagira surdore ukamengo siwe bariko barabwira cyakabaye kera maze kumva rero kanguka kuyimenya niho numva Kristo avuze ngo bamwumviriza ijwi ry'Imana icimana babari ukacumviriza kandi ukacexekita biranka nkaguma ndabigerageza nari mfise umugenzi nabo nyene byari bimeze nk'uko hama aho bahuriye na nyamahera agaca yacomora ndabimubwira nti jewe shani jewe ndafise akantu akageso kase kumperamo none je sinzigene no nukuri ngoma numva ijwi ry'Imana rimbira heba ico kintu heba iyo ngeso usirontake ugifise iyo ngeso ntuzokwigera ugira ikintu ushikako nta mugambo uzoshikako nta ekonomi kandi nivyo nukuri nukuri nababwira yuko jewe namba ekonomi yanje jeni mpora mvuga nti irazi kayongerereza Imana irayongerereza ubu nukuri ni ibintu byiza ni ibintu nyene shima
iyo ngeso narayihevye naragihevye ico kintu caha asha niyo ninjiye muri chambre nkasanga we yasanzagije ngaho mpora mvuga nti naradashwe ico caha narakidashwe bisigura yuko navuze nti singisubira gukora naho yoba yataye mu nzira honde sinkorako ndashimira Imana rero kubera nkuye mu kabi nkako kubw'ivyo rero je ndashimira Imana no kuri ko aho kuva amenyekanguka ndabona ko ari impinduka nyinshi ndabona yuko na ekonomi ziwanje zigenda zitera imbere zigenda neza yego ndashimira Imana cane asha kanguka haje hageze kanguka haje tuyishashaye no kuri kanguka tugejeje ahantu ku ntambwe no kuri stress z'ukuntu no byita hari ikindi rero naco nyene cari kinyizizi murabona hajya abantu baje muri bus mukicara muri bus mwamuzirenze ko mutegeza kuriho nari mfise ingeso mbi kandi ni bwa busuma nyene ntomboye umukomvoyeri ntambone ngo ndihisha ayo mahera ya bus naca ndayabika aho naba nivyo naho nyene nza kumva ijwi ry'Imana yibwira iti ico ni icaha ayansavye narayamuha mugatambonye aca nyegeza nkabika ico rero naco nyene umve ubu ubuye kuva numva nyene iyo nyigisho ya Kristo turimo mukurikiza mumviriza ako kajwi k'Imana mu mitima yanyu kandi mwumve iryo jwi ry'Imana mukore ivyo babwiye rero ubu nahaba yibagiye kuyansaba nahaba yasohotse urabona hamwe dusohoka twese dushitse kuri ntuzeye hajya kuri parking agasohoka navyibagiye ndamukurikiza nkamurondeza gushika ndayamuha urumva naho nyene narakize ico ni ikintu nyene naco nyene nabona umenga kirabangamye kandi ari caha kandi uduhera duki ibaze nk'igihumbi ukabika ivyo bindi nyene usanga ushize muri rwawe ugaca usanga ni hamwe tuvuga ngo ni nyatsi gucaye amafaranga yibanje ntacamaze ariko kubw'ivyo rero je n'ukuri ndashimira Imana kubyo idukorera ndashima cane kanguka gayimuhandi dushikanye ndabona yuko ndiko ndatera intambwe n'ukuri kumenya Imana kumenya ijambo ry'Imana yarankijije ingwara nyinshi ubumeze neza ndashimira Imana rero n'ukuri ngashimira Imana yatweduhaye kanguka ngashimira Kristo Imana kuje imbere Imana kwagurira imbere Imana bandanye kugira igikoresho ciwe ndashimira umuryango wawe n'ukuri Imana bakorigirire neza bahezagire turabasabira imigisha ku Mana n'ukuri isi yose imenye iryo jambo ry'Imana turyumve twese nkashimira kandi nabo babafasha bose bagira ico bakoze kugira kanguka itera imbere Imana ibangiririza imigisha kandi igume bakoresha nkashima n'abantu batanga intaye n'ukuri abantu batanga intaye barakora ibintu bihambaye ndashima Imana rero kubona narashoboye gushinga intaye iyi ntaye ndayimaranye nk'umwaka vuga ntijweka yimwe zohera hera ariko n'umunsi Imana irabikoze ndashimye rero Mana nzima abumvirije intaye yiwanje Imana ibagirire neza na mwebwe umwe wese arindira umunsi wiwe ico usavye Imana irakiguha umwe wese arafise umunsi wiwe Imana izomugirira neza kuko iradukunda kandi yama yadukoreye ivyiza ibihe vyose reka ngize ngaho shalom Nizeye ko mwubatswe ntimwibage gufyonda ku gakenge kugamumenyeshwe igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha muhezagirwe cane